Ubu tuvugana novuga kuri mu mwaka wa gatatu kuko wa kane nturawuja mu jambo rimwe uracari mu mwaka wa gatatu. Umwaka ubuzima z'imyaka 2 watanguye mu wa kabiri. Ikintu cyakubereye impambamye cyane igihe wasubira ku ishuri cyo bari nk'icyahe mu kibano cyane mu banyeshuri muri musanzu mwigana. Ufise kwanza imyaka ingahe? Jefse imyaka 18. Abavyeyi umaze kubabwira ko ugomba usubire ku ishuri bavyakiriye gute? Jambo rya mbere bakubwiye umva ryo gusutena ryaguteye intege yo kujya ku ishuri ryabaye ryahe? Indi ntambamye duhura kubera nize ndiko ndiga ngana uku hari ukuntu baca banka nko kungurira ibikoresho niyo ni intambamye ngenda duhura ariko nizeye yuko byose bizogenda neza. Ijambo keshi bakunda kumbarira ati ahubwo aba bubaka yorokore Ajarakunze ngurakunze bakabaya yuko nasaze naje nkavuga ni kweri nicokunda ati ntegezwa kwiga amashuri kutiga biragatsindwa dawe na mama murambabarira igihe mwambarira ngo nkunda amashure nigize gakomeye nkakumbira wasikumbira isira kwigisha arekore iriya rekarase arekore iriya rekarase je suis anvazie mane je suis anvazie mane nakubali. Bonjour et bon après-midi à vous tous, c'est your boy Sten primaire aka update man from Sten TV worldwide. Nko musanzwe mumenyereye ku batarakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube muyikore mubandanye mudufollowinga no kuri Facebook page yacu ya Sten TV worldwide. Sten primaire zose zirahari kugira bandanye mwironkera amakuru agezweho muri entertainment no hanze mu bintu byinshi noneho novuga bisanzwe bikorerwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu turi kumwe murabona ndibaza ni umwe novuga mu baririmbyi kandi ariko na challenge nyinshi bazogerageza kumva ivyiwe kasi ndamuvugire ahubwo reka tumuhe ikaze muri Sten TV worldwide hama mugire ivyo mwumvise mugire ivyo mumenye byinshi kuri nyene promese fresh. Ndashima turamukiza abakunzi bari baradukurikirana kuri Sten TV worldwide abariko baradukurikirana izina yitwa Mr. TI nk'abandi umuririmbyi ya Mr. TI ubuze umuririmbyi watanguye kuririmba ryari byaje gute? Je kuririmba natanguye kuririmba mu mwaka wa 2020 niyo natanguye kuririmba mbere burya Mr. TI yarize kwiga novuga ntisinize ariko ubu ndiko ndiga. Uri kuriga kuba taza aho ugeze mu yakangahe kuko ndumva igifaransa umenga mu ndirimbo zawe ni cyinshi cyane? Sikirenga ariko kiriko ndashima ico nyene. Je niga mu mwaka wa gatatu primaire natanguriye mu mwaka wa kabiri primaire ariko ubu ngeze mu mwaka wa gatatu ku mwaka ndoja mu mwaka wa kane primaire. Watanguriye mu mwaka wa kabiri primaire? Bigenze gute? Ni ukuvuga ko irya mbere tukiri bato abana abavyeyi bacu baradusize ku ishuri bamaze kudushira ku ishuri rero jewe amashuri candayata guhera ubugabo aho hari ryari naho haraciye imyaka itari mike hanyuma maze kuyata je ca nigumira ngaho hanyuma ndiko ndakura ndiko ndamenya ubwenge none aca nja guca amahera ndazunguruka ibisagara byose so kubera ntari nize nagiye mbona ibimenyetso binyereka yuko ishuri rikenewe niho rero naciye mfata ingingo yo gusubira ku ishuri nsubira mu mwaka wa kabiri barantwenga so je nanje ntibyanciye intege kubera nari mfise impamvu ndiko ndiga. Ikintu nyamukuru cyo wowe warahuye nacyo cyatumye uvuga ati gishuri uko bigenda kose ndasubirayo mu gihe ariko ararondera ubuzima cyo bari nk'icyahe cyatumye kiguha ingufu zo gusubira ku ishuri? Icampaye ingufu novuga nko muri iki gihe umuntu atobatse ibintu byo gusoma no kwandika je ndo mufitira ubwoba so jewe nashobora kuronka akazi ko kudandaza butike hanyuma rero umubose akakama ajya tugomba dugire controle ukadusanga nta bintu byo kwandika nzi cyambye ngo ta ubuzi bwose ndagenda ndonka cyasanga busaba kwiga kandi kubera asanzwe ndi umuririmbyi tukadusanga ndiko ndandika indirimbo bingora izo namba nagiye duhura
none naciye mfata ingingo yo gusubira ku ishuri. Urumva ku ishuri wagiye kugira ushobore kumenya gusoma no kwandika seto? Oya, gusa nico kirimo, ariko jewe intumbero mfise niyo kwiga kugira meze amashuri kandi menye igifaransa no gusoma no kwandika. Ubu tuvugana novuga kuri mu mwaka wa gatatu, kuko wa kane nturawuja mu jambo rimwe, uracari mu mwaka wa gatatu. Umwaka ubuzima z'imyaka 2 watanguye mu wa kabiri. Ikintu cyakubereye impambamyi cyane igihe wasubira ku ishuri cyo bari nk'icyahe mu kibano canke mu banyeshuri muri musanze mwigana? Intambamyi twahuye ni ukuvuga ko jewe barantwenze, baravuga yuko nasaze, ariko nanje sinacitse intege kubera nari mfise ico mpaye ndondera. Indi ntambamyi duhura kubera nize ndiko ndiga ngana uku, hari ukuntu baca banka nko kungurira ibikoresho, niyo ni intambamyi ngenda duhura, ariko nizeye yuko byose bizogenda neza. Mu gihe base kugurira ibikoresho bigenza gute kugira ubandanye ishuri? Ibikoresho bikurahe? Niforme zikurahe? Burya buntu bugenda busabwa ku ishuri bukenewe bwose ugenza gute kugira ushobore kuronka? Ukuntu ca nkora ndiyaranja gukoresha umwanya, iyo mvuye ku ishuri sinicara, ndagerageza gukora kugira ngo ndonke ibikoresho. Ukora iki inyuma y'ishuri kugira ushobore kuronka ibikoresho? Ndashobora kuja muri saro nkaronka nk'amahera ngaca ndonka ibikoresho. Abavyeyi bamaze kubona ungana uku, ubu ufise kwanza imyaka ingahe? Je mfise imyaka 18. Abavyeyi umaze kubabwira ko ugomba usubire ku ishuri bavyakiriye gute? Jambo rya mbere bakubwiye wumva ryo gusutena ryaguteye intege yo kuja ku ishuri ryabaye iryahe, canke ijambo bo barakubwira guca intege yo kuvuga ati noheba mugabo wewe nka wewe nk'icyo wari wishizemo ukavuga ati ndabandanye ntibari nk'iryahe? Ijambo kenshi bakunda kumbarira ati ahubwo raba bubaka yorokore. Ajarakunze. Urakuze, bakabwira yuko nasaze, naje nkavuga ni kweri nicyo ukunda. Ati ntegezwa kwiga amashuri, ati kuko nawe norongora nize ndoguma. Rero nicyo gituma kweri je nari mfise umubabaro, kubera abantu bose babagenzi n'abantu bize, aho turi bakaguma bavuga agafaransa nanje ntazi na niyo, bikantera intege cyane, bikambabaza gose. Rero naciye mfata ingingo yo gusubira ku ishuri. Turiko turavuga yuko navuze muri introduction yuko ufise indirimbo y'igifaransa, genda yizi muga turifuza bariko baradukurikirana kuri Sten TV worldwide ko nabo ushobora kubacishiriza ko kugira nabo bashobore kumva ivyo ndiko ndavuga koko kari ivyo kuri ntariko ndababesha. Noshobora kubacishiriza. Twende kazi sasa. Kutiga biragatsindwa, yawe na mama murambabarira, igihe mwambarira ngo nkunda amashure. Nikiza gakomeye nkakumbira, wasikumbira isira kwigisha. Nateye amashuri ngiye mu mahanga, hanyeretse byinshi bica bituma jewe nshaka kwiga. Bana biwacu dukunde kwiga, tuzomenya ubuhinga niyo twiga kw'ishuri. Arekore iriya rekarase, arekore iriya rekarase. Je suis antoise mane, je suis antoise mane. Nakubanze. Ishuri n'umuziki ubibangikanya gute, ubigenza gute kugira ushobore gukora umuziki no kubandanya ivyigwa vyawe? Ibyo kw'ishuri cyane cyane nasize imbere ishuri kubera ari nkenerwa mu buzima. Iby'umuziki ndabikora buke, iby'umuziki nkunda kubikora nk'ubu muri vacances. Dusubiye ku ishuri nkavuga ati ngiye ku ishuri. Nico kintu ushira imbere, ikintu cy'ishuri. Abenshi barakuze, hari abiga bakuze nabo bigora, mugabo abo bigoye babonye imyaka mengira bajanye, benshi ubu bakwigiye n'imyaka 20 bataraheza ishuri canke na 21 uko bataraheza ishuri, benshi baca babiheba bakigira kurondera ubuzima canke bakavuga ati je ngoma ndo wanje. Wewe wohanura iki nk'abariko baradukurikirana muri uno mwanya boba bataye ishuri ngo nukubera imyaka baba bafise? Je icyo nohanura abantu bariko baradukurikirana, je ndibaza ibi byambaye ko kenshi hariho usanga n'abandi byarabashikiye, basanga bari barabura ukuntu babiserura.
ntibitinye amashuri tuyiga kuri gusa, nibaje ku ishuri ntibarabe ngo barakuze je naremeye ndagenda, ufise intumbero vraiment ntugende ntacyo bitwaye. Yego wavuze ati mu kurangiza kwanza kino kiganiro reka tugaragaze ngaha ndabona umwanya mengo uriko uragenda tukabona mu bikorwa byinshi ngaha twagusanze kuri salon tuzi gusanzwe uri umukwafere canke uwo waje gutaramira abagenzi, ivyo byose turifuza kubimenya n'abariko baradukurikirana kugira bashobore kumenya ati ni gute bushobora gukoresha umwanya wabo mwari ku ishuri, kuko hariho abantu biga ku ishuri mugabo kacumenga amaboko bararemaye, amaboko baramugaye, nta kintu bagitumwa, urumva tofauti n'ikaramu nta kindi kintu bashobora gukora. Nakaye kajambo ushobora kugira abantu bameze nk'uko abantu bameze kwe nuko icyo babwira nuko bo biheba, bakamenya yuko ibikorwa byose bikenewe gukorwa. Ego ntibishingiye igikorwa kimwe, ego naco nyine kirakenewe mugabo ntibakore byose, ego bakore amaboko mu mpuzu. Amajende umusadu kwa fili nkorera nganye. Ego wavuze ati barantwenga bamwe, abandi nabo bakanga kungurira ibikoresho by'ishuri kubera imyaka nsanzwe mfise iki wobwira abo bantu basanzwe bagukorera ibintu mwe n'ivyo muri uno mwanya bariko barakurikirana urubuga rwacu. Abariko baradukurikirana bangira ibintu bene ivyo, ico no basa nuko bonyitaho, bakamfasha nkiga kuko najewe ivyambaye ko sije navyitumye. Ego bakamfasha bakampumuriza bakareka kuza baranca intege kubera je ndafise intumbero. Wavuze ko uri n'umuririmbyi, abo bashaka kumenya canke kumviriza ibikorwa vyawe bobisangahe, vyogenda gute, bakora gute? Indirimbo ziwanje ziri kuri YouTube, uzikeneye yandike Mr. TI aca zitora. Ego ni ibikorwa byanje bisanzwe biri. Tugushimire cyane ku mwanya wawe uduhaye. Ego namwe ndabashimira cyane. Bigatuma. Hivi ni kweli raia wanapenda kusikiliza muziki wa mastaa wetu? If no, ni muziki gani wanaopenda kuukariri na kuuimba wanapokuwa mitaani kwao? Hatujui lakini tunasikalia kwa juu. Bara bere for one day nitazimezwa bei. Eti promise, naona muda wa kuleta zile taarifa za mtaani umewasili. Wewe sikiva.